Be tugiye kuza mu gihugu cy'u Burundi kandi kitangaje tuzoshikira ngaho muhiri wanyu sa ni mubwe mugiye gushikira ngaho iwacu shiri nanje ubona vyumva vyanangaje cyane ariko ku rundi ruhande vyampembaye cyane gose natanguye kwibaza nti ese ni Mr. Kana agiye kuza kubakana na Jenita cyane ivyari urukundo bicitse intambara hagati y'abakobwa babiri bavukana ese Kana niyaza ugasanga Jenita namukunda bizogenda gute ubundi niki cyane gukunda umuntu mu zina ry'undi muntu Inkuru y'umubabaro iteye ubwoba agahinda n'amaganya n'inkuru icura intimba iteye ubwoba agahinda n'amaganya nakosheje iki iyo bwije iyo bukeye mbabazwa Ja, okay. Binabirenze. Ja. Kweli. Reka ibintu ba. Ndikoma gahogwiriye Amahirwe yike. Aho usanga ushaka kumbwira bya Mr. Kana. ariko je ndakeneye komeye Mr. Kana yagukoze iki kintu gituma wumva udashaka no kumwumva Ya, Mr. Kana ntacyo twapfuye. none Nimwe gusa nyine abakobwa turambirwa n'ingoga. None yanje ndakubaza. Wowe ukunda n'umuhungu imyaka 12 mutavugana, mutabonana. Ugacha wicara ngaho ukijajara ngarashagukunda. basi Jenny mubishitse Mr. Kana kagaruka mu Burundi usuruka mukunda Wapi ntabirenze. Je bari bisanzwe. None nk'ubucenda mukunda ngo nuko yagarutse. Umva ko banerekanye intege nke zanje. Ndakubwira ikintu kimwe yanje. Baje bahungu iyo bavuye hanze. Bazi yuko nibashiki n'abakobwa twese tuzobasamarira. None nk'ubaciye aza nkamusamarira. Yobwirwa n'iki ko nahindutse. Ntigezwa kumwereka yuko ibyo yazigakira atari ko bikiri. Kandi yasize ndi umwana muto. Mfise imyaka 16. Ntigezwa rero kumwereka ko nakoze. Jen Rabizi ko vyinshoro binkura ntanze ko gusaba ariko uyu munsi mwanda gusaba ikintu kimwe kandi ukinkorera nka mutoyo wawe Mr. Kana gikugaruka mu Burundi kandi azoshikira ngaho iwacu ndakwinginze wibagira ibintu vyose vyaba vyarabaye niyaza tumwakirana urukundo ndabigusavye Anje nanje ndagukunda kandi ndakubaha ibyo usanzwe ubizi ariko ntutume nkora amakosa none nk'ubu Mr. Kana yogaruka nkaca ndamukunda nkayasanga umutima hibereye mu wundi muntu ntumva ko nabamaramaye kubera wewe kumwakira nzomwakira nk'umuntu twakundanye tugatandukana taco dupfuye ariko sino kwizeza ngo nzomwakirana urukundo rwa nyako aho ntabwo nkubeshe koko yes. Kisa
Alo? Waruvuze gute? Kuvuga na Angela. Api. Namahoro menshi. Oui, allô? Acharia Chenaki. Ni bon. Ejo turabashikira. Turiko turaza mu Burundi. Turiko turitegura. Ego vraiment turabategereje turi muhira turabiteguye pe. Merci beaucoup. Urakoze cyane gose. Imana ibandanye bahezagira. Ego nta kibazo na kimwe. Karibu karibu. Okay. Okay. Sorry gato, sorry manze nakira abantu. Abantu baje kundaba nca ndaguhamagara mu kanya. Sawa, à bientôt. Ego. Sawa murakoze. Muratubabarira? Mwiriwe. Mwiriwe neza. Ni sawa. Ni mpore. Yego. Namwe ni mpore ngaha. Turashima Imana hanyuma mwifuza iki? Dukeneye ba Angeli. Sizi ko ariho bari. Okay. Niyo bari mu nzu. Gende mubarabe. Hanyuma mugashika mu nzu mumbwirire Angeli anzanira urupapuro namutumye. Ndarukeneye cyane. Okay. Murakoze cyane. Sawa sawa. Sawa. Okay. Uni wako asana mwanangu. Wow. Mani wakoze kuza. Erega jewe naje ntunyumvira. Manje mba ndi mu bintu byinshi kuburyo ngo hamagaye gusa nkumva na mahoro tayari shima Imana. None jewe kunza ngaho kukuraba. Niyo mpamvu nyine mwemera wakintu. Ama Jinito. Byagenze gute kugira ntumubwire kandi nagutumye. Oh my god, sorry. Kevin ukuri naravyibagiye pe. Ariko ko waje ngaha komba ndabahuze nawe ha mu bimwibwirire. Bikunaniye numbaze. Oh. Wow. Urazi ndabwira ikintu kimwe. Noronka akanya gato gusa ko kuvugana na Angeli. Ndiko ndabona umutima wiwe. Ndamutwaye umutima. Shura gasi twayo nuhinduka. Okay, mu bantu heza cyane gose. Nawe uratwenza. Okay, nature ya bien, kayaga ni kose. Oh. Nta birenze ariko to merci. Yeah. So, Angeli. Oui. Ndiko ndakuraba. Uri umukobwa mwiza cyane rwose ku buryo ko umuhungu wese akubona kwifuza. Ariko ntibize gutere kwishima bituma ubona kurenze gusoma abandi bose. Kuko hejuru y'ubwiza hari ubwiza cyane. No hejuru y'ubwiza cyane hari ubundi ubwiza burenze bwa wundi. Donc ibyo ntibabimenya bizatuma witahura uriwe. Baito. No. Wowe kwicara nawe kwanje. Gako buryo uvugamo amajambo. Neza ijana kuri ndogira ngo niwe yakwigishije. Okay, wawe no wawe. Nta mugabo mwabonye yarice hariya. Muri jardin. Ugeni wake wawe? Cyane ni wake wanje. Okay. So, nabonye umupapa aciye bugufi. Ni avuga amajambo make. Yego vraiment ameze neza cyane rwose. Kanyuma rero ko nubeshe uncle wanje n'umwana mwiza kandi ikintu cyose akoresha umutwe nahubuka. Okay.
biragaragara ko nabonye ufite n'ubuhanza tanke amashatsi waragiye urapfa kubera ubwenge bwinshi Doro twins. Kani, urimo urugendo tugiye gukora ubiteguriye gute? Basi uragwishimiye? ma uretse no kugwishimira sigenze ubona turashitse Je numva impamvu bishuhiye. Ukumbuye urukundo rwawe rwo kuva mu bwana. Ariwe Jenita. yeah Kani, kubona mukundanye igihe kinini kandi yaheze imyaka myinshi mutabonana. Nk'ubu usanga ibyo urukundo rarabihinduye ubyitwara nko gute? ma Jenita ntiyigeze ahinduka na gato n'ubu turavugana kuri telefone uzi ko na wundi mukobwa numva ko nzokubakana nawe atari Jenita. Kani, ndakubwira ikintu kimwe. Burya mu rukundo habamwe inkingi zibiri. Inkingi ya mbere niyo munezero, inkingi ya kabiri niyo mubabaro. Birababaje mu gihe usanze inkingi yawe y'umunezero yegamiye undi muntu n'ubu igisohotsemo. Biba ngombwa ko yegamira iyo nkingi y'umubabaro. Ibyo rero nivyo bibi gusumba. Usigaye uricuza wibaza impamvu winjiye muri urwo rukundo. Angeli wakoze kunyakira Keve byari bisanzwe ahubwo wowe wakoze kuza kuturaba. abo Eka reka nizire ko nzogaruka kandi na cyane cyane nansozwa nikikugaruka. Keve Mukuri cyumvira cyawe cyiza cyane cyuko je nawe twakundana ariko sindavyumvamo. Ni igihe basi musinzo vyumvamo nzokubwira sivyo? oh okay gusa Angeli ndakubwira ikintu kimwe impamvu akenshi duhora tubabazwa nuko abantu bafashe urukundo barukura mu mitima yacu maze barushira mu gihe ubundi nimba urukundo ruri mu mutima yacu bya nyabyo burya ntabwo bisaba igihe Angeli bisaba gufata icyemezo. Jenita umuvyeyi yabavyaye asagute ntibashaka kumumenya. Uzi ko icyo kibazo atari wa mbere ukimbajeje. Mane abavyeyi bacu bari beza cyane. Sasa papa yari boga rishaka gusumba mama. Okay, none komerutse numva ko Keve akundana nawe ubu nawe ugashaka gukundana na Angeli. Kevin ubwo nari kumwe na Angeli rero ndabizi neza se urukundo rwiwe ruri. Kevin arankunda cyane. Ashaka kwisha muri Angeli kugira ngo atuze. Cyo ndabizi. Keve ariko tubagira ko ifashe icyemezo mu gihe kitari cyanyacu akenshi bigusigira umubabaro kandi ikindi naco ikintu cyose kigira umwanya wacu. Okay, ariko nkundira ndakubaza ikibazo kimwe. Angeli urafise ukunda? Keve mbabari ico kibazo tucihoza ubundi twibandanira ibyo twari turi musivyo. Okay. Okay. None kubera iki uzi ko gukunda ariko ugakomeza kumubabaza? Wapi Keve twari inshuti bisanzwe mu nyuma nyine ashaka kubizanamo ibintu by'urukundo ariko nanje Keve sindamwanka kubera ko afashe ibintu byinshi cyane. It's okay. Bivuze ko ukunda Keve kubera ko ari byagufasha byinshi, ha? Wapi wakina Keve ni best friend wanje. Okay, ubona gute twigiye mu rukundo none? Wewe, ibaza nakundanye nawe nuba ngowe nawe wa muginga we. Umwana mukubita ku ntoki. Happy. Ayego bro. Nawe ukuntu bikora yihanagura
wanje. C'est normal. Ibisanzwe ni bon. Okay. Tugiye gutembera mu gihugu cyacu Burundi nk'uko bisanzwe. Umwe muri twebwe ajyana muri yo y'urukundo. Ujya umuhungu wacu akundana n'umukobwa wacu ari yaca nange. Ah bon? Kwacariya canake afise abakobwa babiri. Nuwuhe muri abo? Jenita. Tu es sûr? Ivya Jenita na Kane ni ivya kera bakiri abana, ubu vyarahetse. Vyararangiye. Kandi ariko niyo byoba bikiriho. Yo baramatavya y'amasoro. Kuko Kane na Jenita babanye. Yo bari umugisha kuri twese. Ntagipfa. warambwiye ngo amaso yacu ntiyabonana imitima yacu izomenyana. Ndashaka nitwabonana tukamenyana uzompobere njyama mu gituza cyawe n'iminota 3 kuko uburyo ndagukunda ntaranakubona birantangaza. Ndashaka kumenya uburyo bizoba bimeze muri nakubona. Shiti. Ndagukunda niyo ndahiro yacu. Kandi ibi ndabivuga bivuye ku mutima. Sindi ko ndiyumvisha uburyo uzoba umeze ninongera kukubona. Abe ni waba ushaka ukuri kw'ibindi ko ndavuga byose wowe wibaza umutima wacu. Jenita, ndagukunda cyane ku buryo ntushobora kubwira, kandi ibihe byose nzohora ndagukunda. Ibi mvuga si uruvugo gusa, no, mfise ishimwe.